Nanje shaka gushimira Imana. Nageze ngaha mu mwaka uheze nahora nsenga mu Badventiste ibintu by'amasengesho ntani na kimwe nari nzimwe. Mwari mukiri kwijabe mwirya misi muca mwimukira ngaha. Ivy'Imana yakoze rero nahora ndandaza ku munsi nataha ndumurimi kaje. Ku munsi nataha mpomvye nka 20. Hajya ndugiriza umuntu amayinite akacaje ahandi ku yindi nimero. Maze kugera ngaha rero umukozi w'Imana Eric niwe kenshi yankurikirana. Yamca ndaza nkamubwira ikibazo cyose mfise akasengera ndadandaza biremera. Mu kwezi kwa gatandatu haza abantu barantera nta kintu na kimwe nakoze bari uwo munsi wose birirwa barandondera ngo dukeneye umurimi kashi yitwa kunuko. Nanje ndi uwo munsi bukeye bwaho nari narotiye amafaranga ndiyumvira ati aya ni amahera noba narotiye yobarayo bari bivye. Bimaze kugenda uko ndaza ndamubwira aransengera ntibagarutse. Ikindi kintu Imana yakoze mperuka gutakaza telefone n'amakarite simu yose ndaza ndabimubwira aransengera. Mu nyuma naje ari kuwa mbere bukeye kuwa kabiri ca mbona umuntu atakintu na kimwe dupfana nta namurondeye. Maze kukura mu mutahe ngura iyo telefone ndondera n'ayandi makarite simu. Uwo muntu ca mbona ngo ngombe ngo nkurungikira amafaranga ngo uburakoresha ntayamusavye ndabona ati ni kubera amasengesho. Ikindi kintu naco dimanche iheze naraje ngaho iyikurikiriye yari ihana nyene mu mutwe no hose mu mitsi ngomba guparangana. Uyu mukozi w'Imana Pasteur aravuga ati aha hariho umuntu agomba no gusara ati baraye baramukorerako. Ndavuga ati uwo ni jewe tuca tuja ngaho imbere baradusengera. Uwo munsi nyene bukeye bwaho ntivyasubiye kugaruka. Amen. Amashimeshi kumwami wa Yesu. Sawa. Haleluya. Amen. Mumfashe mukomere umwami w'abamamaje. Nanje ndashimiye Imana kuba mpagaze ngaha ahantu ni gitangaza cyane. Ejo nari ku kazi nkora mu masosiyete yo mu Ngagara. Rero ahantu twari harabaye sirikwi harasha inzu irasha yose twari nk'abakozi barenga 200 n'abashefu n'imashini nyinshi zari zihari ziriko zirakora. Ariko muri twebwe twese inzu zarahiye imashini zirasigara na twebwe abantu turasigara. Ico ndagishimiye Imana cyane mukomera amashuri Uwiteka. Amen. Imashini ziri mu nzu inzigasha imashini zigashigara n'abantu bagasigara. Imana yarakoze neza. Yesu nashimwe. Amen. Nabasavye mu nkomera amashiyo manga. Amen. Jewe nje ngahashima nagiye mu bitaro kuri Shanike. Kunweri yose bayiriye je ndi mu bitaro ngwajije abana banje babiri. Undi no kwibonane hose nari ngwajije abana banje babiri. Nkaguma senga saba Imana ati Mana waravuze yuko jugiye kundinda ingwara. Ariko ngaha abana banje bagoma banca mu mwanya w'intoke neza ndabona ari umugisha wawe ugiye wampejagije. Wabampaye ntarushe atari umuganga numwe nkozeko. Ukabampaje wa ntarushe neza uramenya yuko banca mu mwanya w'intoke. Oya Mana ni wiyerekane n'ukuri weshe icubahiro. Hanyuma ndaguma ngaho muganga canagambira dogiteri je ndatashe jubu naruhiye no mwabino bitaro byawe. Reka umwana ati mushe ntase rero umusaba kumushiramwo ndavyase turashobora no gushwana na dogiteri ati wa mugore uri kurangangurana ati ndase jewe nyandikira je nitahira ndanamugangurana. Acambwira ati reka baseze zitahe je shishobora kurindira ejo abana banje ntimanche mu mwanya w'intoke reka ndabaje mu mashengesho mbonye vyase. Imana nishiza yabateguriye yanzovyakira uko nyene mugabo bateguye nga kwa muganga canagira ndicara muhira nicaye muhira ndabagwaza nzanumva kwi radio bariko baratasha bariko baravuga umuntu wese azika afise umuntu agwaye amukora ahantu hose yumva ahantu hose amukoreko ndabatabara bambe ndabasengera abana babo canke umugabo wiwe babona ikiganza canje genda bakorako ndabakoze ko bukeye abana mbona umenga nagahenga burya bukeye mu gitondo nije naciye fata birankubita uca ndaza ngaha nje ngaho umuganga ari yandikisha waza wana na pasiteri ndaguma ngaho je sinagiye kwiyandikisha umuganga niwe agiye baca mubwira ko tuzatwa kabiri tuje kuwa kabiri umugabo wanje aragiye aritaba izina naye cangera nicara hajya burya yinje nicara
muganje jane jembe ni ahari wayo ko ari yicaye inyuma ni jana nje nashishikirwa ubwa mbere na mbere ndagenda burya cha turinjirana twinjiranye fise babana nyene nkuko umenga na gahengo navyo byagenga aho biricerezanya ibintu nyene babarunzemo canaguma nganda numva pasiteri ngo yebega ngo ndabuza amahoro ngo kubana banyu ngwemwo abana banyu babahaye sumu canangura kujugumira ndajugumira honde nzanumva ngo manza musohoke jewe muca mugaruka mugabo wanje carinjira acambwira ati burya mbwiye yuko ahantu mushaka kubajana ari nirikenewe aho wavugije ivyo byahagije katsina bakitse ukomera amashimwe mwese Mana nishimwe Mana ishimwe kandi nagira ndabinginge mumfashe dukomera amashimana nongere ndabinginge mukomera amashi umuvyeyi wacu nongere ndabinginge mukomera amashi umuntu yitwa Kagisha nukuri Imana yo mwijuru ifise ukuni bigenza kandi Imana irahari ndagomba gushingira intaha Imana numva nuzuye ukuri muri jewe ndashima Imana yo mwijuru yangiriye neza nkamenya runo rusengero narindushe narimbabaye kandi usivye jewe urugo rwanje rwari rurushe cyane gose kwa satani yari yaraduteye adutera mu buryo bwose adukorera ibidakogwa novuga gutyo Imana nishimwe twari tumaze imyaka irenga 8 je n'umutware wanje tudashobora kuvuga rumwe umwe avuze a undi yumva b umwe avuze ibi undi yumva ibi ibintu bigahomba twagira ibi bigahomba tugatana kwibirakwe umwe akavuga ngo ni wewe undi ngo ni wewe Imana ishimwe kugeza aho je natanguye gusenga nsenga amasengesho ahantu bantu miye amasengesho nkagenda muga nkasenga n'inyegeje nkatoroka hagera ijambo ry'Imana bamwe rikabakorera nanje ntirinkorere kubera ubwoba bwaba buri mu mutima avuga ati akamenya ko nasenze aranyica wera yamambwira ati ibintu by'amasengesho ntibibaho barababesha Imana iha uwo yohaye je rero nkaba muri izo ntambara ariko ndashima Imana yo mwijuru Imana nishimwe ndabinginze mugire gutya vyonyene gusa ibibona iri mwijuru nzi neza ko nta kintu na kimwe ufise wowe nk'umuntu wo Imana ngo kinezereze ariko umutima wawe uravye yo kwishima Imana nishimwe ndashima Imana yo mwijuru rero abasinacho kwari wa mutama ari nzaza nako twarangije abandi mutaje kare umwanya wagiye reka turambize ko mutama abandi muzavuga ejo akaryo twaje ngaha je sinobivuga ngo ndabiheze ico nzi nuko natanguye kuza ntoroka n'inyegezi Imana nishimwe mu nyuma umutware wanje Kagisha mu kumutumira by'ukuri byaramugoye Kagisha n'umukozi w'Imana ateye ubwoba n'umukozi w'Imana wo kurundi rwego n'ukuri Jembere no munsi nabwiye umutware wanje ati umunsi umwe tuzojana Kagisha mu kabare afata ikintu cyose yumva ashaka n'ukuri Kagisha yaramutumiye bigoranye tukagira ibintu by'imitwe tukavugana ati byagenze uko Imana yo mwijuru ati ndiragirante iramuzana hariho igihe bahora bavuga ngo abantu ni baradiyo munwa n'ukuri hariho baradiyo munwa bukuri Imana ishima Imana yarakoze rero kubwa Kagisha sinovuga ingene byagenze ko yaranyemereye ko tuzoza twashinga intahe yiyaguye ariko ngira mvuge ubukuru bw'Imana nabonye muri kino kibanza narabonye Imana iteye ubwoba kandi ababwira amaze kwemera ko dusenga ni wamvyura twe tuva ahantu kure mugaseke wikarirabe mugabo ka 3 dimate abamvyuye tuje gusenga umugabo wanje ntiyumva burakeye yari yarambwiye ati ayo masengesho wamujamwe muri burakeye musi bagufashe bakakwiba canke bakakugirira ikindi kintu ntuzuvuge ko tuzinanye ndamubwira nti nzovuga Imana nzoba ndiko ndasenga ko hariyo tuzinanye izontabara ariko ubu ndababwira ukuri sinzi ko bahora batubona ni wabo wa mbere kandi abashaka ikibanza c'imbere ndashima Imana yo mwijuru ibikora Imana itanga agakiza hamanagira mvuge ububasha bw'ijambo ry'Imana je kare narumva ijambo ry'Imana kandi ndakunda gusoma Bibiliya mugabo sinigera mbona ko ijambo ryankoreye kubera iki nasenga n'ivyaha byo kubesha kwidodomba Imana yarampevye mugabo ngaha narahigiye kwihana ndahigira kwihana by'ukuri cyo ni kintu shima Imana kindi nagira shima Imana hari umunsi batwigisha ijambo ry'Imana
Mungere aravuga ati nukuri mugende mudandaze naho uba ufise ibihumbi 10 bidandaze mugabo ugira inyungu ukore. Je navuga ningira ngo ariko aratugora ne tudandarishiki turabishaka muga nta mutahe dufise mugabo acha haba ijambo ryaje ndagyumvira hanyene riciye kuri Mwungere nyene. Jambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 86 karongo ka 17 kavuga ngo uhora aguha ikimenyetso c'ivyiza kugira ngo abansi bawe babibone bamenye ko bababare kuko ari uhoraho agutabaye akakumara umubabaro. Naje cyanavuga ati siwe yavuze ngo dukore, siwe yasomye ijambo ry'Imana ti rero Mana wo wamurungitse umwizigiye umubeshi mu bakozi b'Imana maze kubona kwa jewe ntababesha. Nayigeze kugenda gusengera ahantu barambwira ati utimosheje nuzopfa ubonye kugira neza kw'Imana. Rero ikintu cyaje kuntangaza ngaha nasanze nta condition zihari. Ndashima Imana yo mu ijuru. Hanyuma ncafata iryo jambo ndaribika ku mutima. Ego iratomoye. Ncamfuka niranje nzohora mfatira ijambo ndarimatanye nico yatuye hanyuma ndarijane Mana niwemera kamaramara bizoba bibara bamwe babiri. Cyandafata nari mvuye ngaha mfise amafaranga 2900 ndavuga nti uyu n'umutahe rero Mana kandi na ya bisi ni vyose nahise n'ikibazo kinzingirije kimbabaje cyane 2 n'amafaranga 900 ego cyandashika kuri kwibaraba ndabura bisi cyambandanye no kuri duze kugira ashobore kuzanana n'iyija muri ville ndurira bisi nuriye bisi nicaye mbona umumama ariko aradandaza amayinite nkajya hakujya ateruye umwana mugabo umwana aboneka ko umunwa wumye ashonje. Ndavuga nti ndarose ivyo ndangura canangura ntora ya 2000 sindamubwira mama ngandaze je ndahejeje kurangura ikibanza ni ikinyene aho ucumenye ingene ubigenza. Mana nishimwe Mana ishimwe cyane. Twaciye tugenda turashika muri ville ndabandanya ivyanje shitse muhira cyambona umuntu anyandikiye message ngumaze amezi 8 narabuze nimero yawe shaka kuguhifana aca ndungikira 400,000 Cadabwira Imana ngo Mana urakoze no kungaragariza umukozi wawe wariwe ko muba muri kumwe kwatabesha. Imana ishimwe. Hari ikindi kintu ngira mvuge ni kimwe sisubira ibindi ndabiretse ni vyinshi. Imana yo mu ijuru yaranyigishije nicaye ngaha turi dimanche nicaye nga mu rusengero haza akantu kameze nk'agatiro karantwara hanyuma numva umuntu ambajije ati ngira ndakubaza ikibazo kandi unyishuri ni egome bisi irihwa ngahe nirihwa 600 none we uri hangahe nama ndiha 500 kubera abandi bose bari 500 kubera kuri gisuma ni je sindi gisuma kubera nabandi niyo bari ngo we nukwiriye kumera nk'abandi bose uhereye umunsi ujuri 600 je wiyaranje bene data ni icaha kandi nivyukuri leta yatangaje 600 twetwa amatwi y'ijana. Imana yarakinyigishije nk'icaha shima Imana yo mu ijuru ko kuva ico gesimbura sanfra ivunje. Rero nagira ndababye sindosakanya ko ushima Imana kubera nyene umwanya ariko ngira ndababwire ngo ndafise intahe ndababwira imwe yonyene ndababwira ukuri Mwungere no mukozi w'Imana. Nimba utanamushingira intahe nyemerera je ndabikubwire ni umukozi w'Imana si bisantima kuko nimitwaro ndacaye ifise arabandanya kunsengera ariko ndavuga ukuri namubonyemo. Imana nishimwe. Rimwe nagiye mu nzozi ndarota sinziriye ndarota mbona njanywa ahantu ndi hari umusozi munini mubi ucafuye uri kwibiti amabuye amahwa ibintu by'ubwoko bwose bibi ariko ngo nategerezwa kuwuduga makanda ndawuje hari inyuma ndawurengere ndawuje hari inyuma ndabigerageza ndabikora ndasubira ndaruha ndababara ndakomereka ariko ndawuheza shitsimbe ndawumanutse hari inyuma cyambona ikintu cikiyaga ico kiyaga sinasimvye ngo ngire bini nagize ukugusa intamba imwe ndahashobora ndahajabuka hanyuma cyambona kandi ahantu bubatse utuntu tutweskaliye hanini hariko amakaro menshi cyane gose hare hagutse mugabo bahasusa amazi menshi
bahashize nawo hanyerera mugana umva ijwi rimbwiye ngo utegerezwa gucaho nyene ndahacanyerera ntemba ngwa vyanka mbura ingene ngenda ndira mugabo ndahagenda ndahahejeje aho no hahejeje hasigaye akantu gato ngira ntembe kandi narumva ko ncamfa cambona mwungere kandi ahagaze iruhande acarantwengera acarampa ukuboko nagiye gushira ikiganza ciwanje mu ciwe nezerewe candahamara neza censhira ahantu hari haryoshe cane nashoboye kumenyamwo abamama bake ngaho mu rusengero menyamwo Munezero menyamwo ba Elize menyamwo abakozi b'Imana bamwe ndamenyamwo abantu ca ndavuga nti Imana kumbe naha narindindiriye gushika numva ndanezerewe cane hari ahantu haryoshe cane bene data vyumvikana ngo jewe sinzi gusigura inzozi ariko narisiguriye ndavuga ngo ijuru rirahari ni nabandanya neza abumvise gushima kwanje uhora haduhana umugisha intare irakomeye warubwiye kwibwira n'abandi benshi uzoyishinga ariko wa Mungu kweli aho washinga ko kantu mabusaba nejo kwa Mungu ahubwo dutahe n'ingoga hagire n'ingoga tuzocushima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Jewe nanje ngaha ndashima Imana. Jewe naje amasengesho nayumvise nteba. Naje ku munsi wa gatanu. Rero ndi umuntu mvise ingorane zo mu mutwe ni mu matwi. Rero maze imyaka irenga 16 ndumva umugabo rero gushika ubu nabo banjengeye iminsi mikeya mvise ingorane zidasanzwe mu mutwe ubu ndumva buke mugabo ndizeye Imana yuko ngira ngo nzokumva kuko muguma munsengera abaza gusengera umenga kabiri nejo nari nagarutse egome kirimo ikindi cyayi giceri kimwe cyo mu mafyigo urazi ko navuze uko bandaho ingwara y'amafyigo mu mafyigo ndahagarara naho bampagarara njugumira none ndahagarara umutwe warugize n'izo umenetse cyane ubu birapfuma uko iyi ngwara sikondi mu mafyigo ubu mbarisaba mu matwi uratanguye kumva amaguru bacugumira ubu urahagarara bikagenda neza ndatambuka neza umeneka cyane ubu si cyane ukomera amashi umwanya ubunene batuma gufasha uburyo bisengera muhaguruke turangize